Turaguhaye kaze wowe kuradukurikirana hano muri studio yacu. Turaguhaye kaze wewe wabanye hafi, wabanye natwe kuva mu ntango. Nk'uko twababwiye yuko hagiye kuza umukozi w'Imana agiye gushikiriza ijambo ry'Imana, agiye kuduhanura biciye mu ijambo ry'Imana. Rero umukozi w'Imana yamaze kuhashika, ubwo rero turaguhaye karibu mu biganiro byacu. Rero turusaba wewe uri kuradukurikirana kugira share kugira ngo ubutumwa bwiza bubone gushika kuri benshi, haba wewe uri kuradukurikirana kuri YouTube turagusaba kubandanya kugira subscribe kugira share kugira ngo ibiriko birabera kuri Kwizera 90 TV bibashikiye mu buryo butagoye. Ubu ni wa mwanya rero tugiye guha umwanya pastor wacu kugira ngo ashobore kuganira namwe biciye mu ijambo ry'Imana. Pasiteri karibu bandanya kuganira nawe kuradukurikirana, namwe muradukurikirana mubandanye kugira share kugira ubutumwa bwiza bushobore gushika kuri benshi. Eka aho uri hose, nimba ari mw'ijoro, nimba ari mw'itondo, nimba ari ku mutaga, tukwifurije igitondo ciza, tukwifurije itara ciza, tukwifurije ikigoroba ciza. Eka bandanye kirashira kugira ngo umuntu wese ahari abandanye inkuru nziza bandanye kumushikira. Eka tumuhe kaze pasiteri kugira ngo atuganirize biciye mu ijambo ry'Imana. Pasiteri karibu. Yego, murakoze cyane. Turatanguye kugira kwiyumva umunezero cyane kandi twafite umunezero ntangere. Turanezerewe cyane kubona aka kanya nk'aka twongeye kabamo no karonka. Hanyuma tunejejwe n'uko tukarose ari akanya keza ko kuvuga amahoro ya Kristo kandi no kurondera amahoro ya Kristo. Hanyuma kubw'ivyo niyo mpamvu umunezero ntangere. Hanyuma cya kabiri nuko hari benshi babyutse bakomeye, ageze kuri aya masaha nk'aya badashoboye kuba bakomeye kandi atari impamvu zabaguyeko. Hanyuma si kubera hari icyo twakoze kugira ngo twitwire kuri izi saha, nicyo tuma tuvuga ngo ni akanya k'umunezero ntangere, kuko Imana yatwongeye aka kanya kugira ngo twabemo. Hari yagombye ko twongera kuyaga ku ijambo ry'ubuzima ry'ubugingo. Hanyuma nuko Imana yacu yabishobanye. Hanyuma turabahaye ikaze muri uko kuyaga kwacu ku ijambo ry'Imana kugira ngo twese tube hamwe, kugira ngo tubashe kumva ijambo ry'Imana cyo tubarira n'icyo riduhanura muri iki gihe cyacu turimo cyo kuba muri iyi si, n'igihe cyacu turimo cyo kugira icyiyumviro cyo kubandanya urugendo. Hanyuma kugira ngo urugendo rwacu, ijambo ni nk'inzamuzo ishobora kudushitsa kugushika mu ijuru. Nk'uko musanzwe mubizi, murazi ko dufise ibyizigiro by'uko naho turi muri iyi si itameze neza, tubabaza, turwana intambara, mugabo tugomba kwisokokamo kugira ngo tuzobashe gushika aho tutazoba tukigira intambara nk'izi. Hanyuma rero icyo twifashisha ni ijambo ry'Imana iyo duhanura muri iyi minsi twitwa tukiri mu rugendo, tukiri kurondera urwego tudugirako. Hanyuma urwego tudugirako ni rya jambo ry'Imana. Hanyuma kubw'ivyo dusenga Imana, mwebwe mwese mwegere hafi, tugiye gusenga Imana kugira ngo twumvishe ijambo ry'Imana ritubarira ariyo nzamuzo yacu. Mana nyir'ingabo, se umwana wacu Yesu Kristo, turi imbere y'amaso yawe, ibitagira ikimazi byose turasabye kugira ngo ntibigire ikibanza, kandi imbaraga mbi zose turasabye kugira ngo zikubitwe hasi mu izina rya Yesu. Kandi turasabye kugira ngo marayika wawe murinzi amanuke kubambihema hejuru yacu, ijambo rigira ikimazi
yinjire mu mitima yacu nk'uko umusumari winjira mu giti umufundi yawusiga amavuta. natwe ijambo rigira icyo ritumarira hanyuma ryinjire rihindure byinshi mu buzima bwacu. urakoze kuri byose kandi ko witeguye kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. hanyuma nk'uko musanzwe mubizi ntabwo tuzaguteba, ariko twifuza kugira ngo tuyage ku ijambo ry'Imana. murazi nimero yacu kugira tuyage ku ijambo ry'Imana. ijambo ry'Imana se rivuga iki? ijambo ry'Imana ritubwira iki? ijambo ry'Imana se riduhanura iki? hanyuma tumenye icyo ritubwira, tumenye icyo rihanura, ari uko tubibajije. mu kuribaza nako ni ukuraba Bibiliya, igitabo cyiza cyera cyane, niyo ndongozo ni nayo nzamuzo nk'uko twabivuze. rero uyu munsi tugomba turabe hano igitabo Bibiliya, Abakorinto 3 umurongo wa mbere, turabandanya turashobora gushika 17. hanyuma ikiganiro cyacu gihagaze ngaho nyine mu Bakolosayi. hanyuma umutwe w'amajambo uvuga ngo kuzuranwa na Kristo. hanyuma tugiye gusoma mu izina rya Yesu. nuko rero asangwa mwazuranywe na Kristo, murondere ibiri hejuru iyo Kristo ari ajyagiye iburyo bw'Imana. mushyire imitima ku biri hejuru, nimushyire ku biri mu isi, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba buhishanywe nawe na Kristo mu Mana. Kristo niwe bugingo bwacu, niyerekanwa, namwe muzoca mwerekanwa nawe muri mu bwiza. nuko mwice ingingo zanyu ziri mu isi, ubushakanyi, ibihumanya, ukwifuza k'umubiri, kwifuza kubi kose, no kwifuza iby'abandi, no gusenga ibigirwamana. ibyo ni byo bizanira uburake bw'Imana abantu b'intabarirwa. namwe mwabigenderamo kera, hamwe mwaba muri byo, ariko noneho mwiyambure n'ibi byose: uburake, gukingitwa, urwango rw'ubusa, gucokorana, kandi ntihakagire amagambo ateye isoni ava mu kanwa kanyu. ntimukabeshane, kuko mwiyambuye umuntu wa kera n'ibikorwa byiwe, mukambara umuntu musha, ahindurwa musha ngo agire ubwenge, amere nk'ishusho y'iyamuremye. aho ntihaba umugiriki cyangwa umuyuda, uwakebwe cyangwa utakebwe, uderagura cyangwa umusikiti, umugurano cyangwa uwidegembya, ariko Kristo ni byose kandi ari muri bose. nuko rero nk'uko bibereye abatoranijwe n'Imana bera bakundwa nayo, mwambara umutima w'ikigongwe, neza, kwicisha bugufi, no gutekereza, no kwihangana, muhariranira. iyo umuntu agize icyo apfa n'ubundi, nk'uko Umwami wacu yabahariye, namwe aba ariko muharirana. ikigeretse kuri ibyo byose, mwambare urukundo, nirwo mugozi uzana
gutungana, kandi amahoro ya Kristo aganze mu mitima yanyu. Ayo mwahamagariwe ngo mube umubiri umwe kandi mube abama bakenguruka. Ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye, riri mu bwenge bwose, mwigishane, muhanurane, muririmba zaburi n'indirimbo n'amatazirano y'ibyambere, muririmbire Imana mu mitima yanyu, mubiheshwa n'ubuntu bwayo, kandi ibyo muzokora byose mu majambo no mu bikorwa muhore mubikorera byose mu izina ry'Umwami wacu, ry'Umwami Yesu, mushima Imana Data wa twese kubwayo. Amina. Amen. Mana ni nyagasani se Umwami wacu Yesu, iri jambo turasabye kugira ngo rishinge imizi kandi rihabwe ikibanza n'abaryumvise. Turakwinginze kugira ngo Mana iri jambo rigire ikibanza kandi rikore akazi wariteguriye. Urakoze ko witeguye kubana natwe, ushigikire abaryumva. Mana nyiringabo, natwe ubishigikire. Urakoze kubyumvise kandi kubikoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Hanyuma nuko uyu ni Paulo yandikira Abakolosayi. Hanyuma iri ni ijambo ry'impanuro abahanura kugira ngo babashe kwica ingingo zo mu isi. Ariko haruguru avuga ngo kuzuranwa na Kristo, bisigura yagombye kwibutsa ngo bwa mbere bari kure batazi Kristo, bamaze kwakira Kristo, hanyuma bamaze kumumenya, noneho bapfa ku migendere y'isi, bapfa ku bikorwa by'isi, hanyuma bapfana na Kristo, binjira muri Kristo, bapfana na Kristo, hanyuma bazukana nawe. Ni ukuvuga ngo bamaze guta ibya kera bakinjira muri Kristo, bahambye kamere. Kristo nawe ni ukuvuga ngo murazi yuko nawe yapfuye, hanyuma muri uko gupfa bapfana nawe, boga mu maraso. Hanyuma kubw'ibyo, kuko kumenya Kristo bishaka kuvuga ngo barazukanye na Kristo. Bamaze kuzukana na Kristo, ni ukuvuga ngo rero bapfuye kuri ya migenzereze ya mbere, bya bikorwa byabo bibumbye bya mbere, bimwe bijyanye n'urwango, bimwe bijyanye n'inzigo, bimwe bijyanye no gusenga ibigirwamana, bimwe bijyanye no gukora ibitajyanye n'agakiza. Hanyuma kubw'ibyo, kuko Kristo bamumenye, bemera kubiheba. Bisigura rero guhamba kamere, hanyuma bisigura kuzukana na Kristo, kuko Kristo yarapfuye, bapfanye nawe, bemeye kubana nawe mu gihe kigoye, mu mibabaro. Bemeye kujyana nawe, hanyuma kuko kwemera kujyana nawe ngo bisigura ngo gupfana nawe. Hanyuma rero kuko bapfanye na Kristo, hanyuma bagapfa ku migenzereze y'iby'isi, nuko ngo barondere ibiri hejuru, ngo kuko Kristo ngo niyo abyagiye iburyo bw'Imana ihoraho, ngo bashyire umutima kuri hejuru, ntibabishyire kuri mu isi, ngo kandi bice ingingo zabo zo mu isi, ubushaka n'ibihumanya bizana uburake bw'Imana kuri ba bandi bamwe b'intabarirwa. Nuko arababwira ati muhishe ingingo zabo zo mu isi. Arababwira ati nuko ko mukasanga mwarazuranywe na Kristo, murondera iri hejuru. Rondera iri hejuru. Niba mwarazuranywe na Kristo, mwarapfuye ku migenzereze y'iby'isi, mupfana na Kristo, Kristo nawe azuka,
hanyuma muzukana nawe murondere rero ibiri hejuru mushyire umutima ku biri hejuru ntimushyire umutima ku biri mu isi nuko mwica ingingo zanyu zo mu isi nuko ica ingingo zanyu zo mu isi ubushakanyi ibihumanya bizana uburake bw'Imana kuri bamwe b'intabari nuvuga ngo ubushakanyi ibikorwa birumbye aravuga ati nuko mwice ingingo zanyu ziri mu isi ubushakanyi ibihumanya ukwifuza k'umubiri ukwifuza kubi kose no kwifuza iby'abandi niko gusenga ibigirwamana ibyo nibyo bizanira uburake bw'Imana abantu b'intabarirwa namwe mwagenderamo kera hamwe mwaba muri byo ariko none mwiyambure n'ibi byose uburake gucingitwa urwango rw'ubusa no gucokorana kandi ntihakagire amagambo ateye isoni ava mu kanwa kanyu hanyuma ntimukabeshane kuko mwiyambuye wa muntu wa kera ibikorwa byiwe mukambara umuntu musha ahindurwa musha wagire ubwenge ni ukuvuga ngo mukambara umuntu musha nuko abe musha agire ubwenge hanyuma ubwenge ni ukuvuga ngo bafise ubushishozi ubwenge butera kugenzura iby'akamaro kugenzura ijambo ry'Imana mukamenya icyo rivuga mukamenya icyo rigamije cyangwa icyo ritumbera nuko rero ngo bice ingingo babikore bakoresheje ubwenge bwo kugenzura bwo gupima bakaraba ikintu n'ikindi ikiruta ikindi mubyo bagerageza gukora barabe icyo bibyara barabe icyo byunguka hanyuma ubwenge nabwo burakenewe gukoresha ibyo bakora byose cyangwa ibyo utumbereye kubanza kwiyumvira ugakoresha ubwenge kugira ngo umenye ko ibyo ugamije ugiye gukora ko byoba bishobora kuba bifite iterambere cyangwa bizana iterambere nuko rero ati mukoresheje ubwenge mwice ingingo zanyu zo mu isi ubushakanyi ibihumanya bizana uburake bw'Imana kuri bamwe b'intabari nuko rero kubera iki mwazuranywe na Kristo kubera iki mwapfanye na Kristo kubera iki mwarondeye Kristo mwemera kwigishwa n'ijambo ryiwe mwemera kugendana nawe nuko rero mumaze kwakira Kristo nk'umwami wawe nuko rero ibyo hanze iby'inyuma iby'imigenzereze mibi iby'ingeso mbi ibyo gucokorana ntibibe mu ruhande rwayo ariko mubandanye kuba nk'uko bibereye abera Imana nuko Pawulo arabahanura kugira ngo babashe guhagarara neza kuko bakiriye Kristo baramwakiriye none rero ibindi bikurikira kumwakira bijya bikorwa bihumvye bahora bafise ntibisubire kuba mu ruhande rwabo kuko bakiriye Kristo babipfuye ko kera hanyuma bakaba bamaze kwakira Kristo nuko bagapana na Kristo kandi bakazukana nawe nuko rero sanga rero mwarazukanye na Kristo nuko murondere ibiri hejuru rero hari iki hejuru n'amahoro n'ubugingo nk'uko twavuze tuti turi ngaha mu isi dufise byinshi turigana nayo ariko dufise ibyizigiro ko mu ijuru hazogera igihe tukabaho neza tudafise umubabaro hanyuma kuhashika hariho ingazi dushobora gutegerezwa gucamo ni rya jambo ry'Imana iryo jambo ry'Imana rero niryo riturongora kuko niryo ritubera inzamuzi iyo turikurikiye hanyuma rero niryo ryiri rero ni ukuvuga ngo turondere ibiri hejuru tureke ibyo hasi kuko ibyo hasi mu isi ni ibihe ni ukwifuza ibyo hasi birimo ni ukuvuga ngo ni ishari ni intonganya ni urwango rw'ubusa ni ugusenga ibigirwamana ni ugucokorana ibyo byo hasi birimo ariko mu ijuru
nitwagira umutima wo kugumana na Kristo nk'uko twavuye ku migenzereze ya mbere, none tugapfana nawe hanyuma tukazukana nawe nk'uko yazutse natwe tukazukana, nuko tubandanye kwibuka kugusha umutima yacu kubiri mw'ijuru, hanyuma ngo imigo zo mu isi tuzice, ushaka nyine ibihumanya bizana uburake bw'Imana kuri bamwe bitabarika. Rero dushira umutima kubiri mw'isi, ariko dushira umutima kubiri hejuru, nuko igihe nicagera nitwabandanya gushira umutima kubiri hejuru, nuvuga ngo isi ituniganya, isi ituzanira gucokorana, isi ituzanira gutukana, isi ituzanira urwango, isi ituzanira kwibona, isi ituzanira kwifuza iby'abandi, nuvuga ngo tuzoyivamo, hanyuma twamara kuyivamo nuvuga ko umunezero, tuzogira umunezero ntangere, kuko nta bindi bintu bizoba bishobora kuduhagarika umutima, tuzoba dufise umunezero. Hanyuma rero kuko mwazuranye na Kristo, murondere ibiri hejuru, turondere ibiri hejuru, twice ingingo zacu zo mu isi. Pawulo yabwira aba bantu b'Abakolosayi, ariko uyu munsi muri iri jambo s'Abakolosayi ririko ribwira wewe nanje, ririko rirakubwira wewe mugabo, ririko rirakubwira wewe mugore, ririko rirakubwira wewe musore, ririko rirakubwira wewe mwigeme. Nuko murazi nk'uko turi mu isi ibandanya kudukwega, ikwega abantu benshi, irakwega abasore, irakwega abakobwa, irakwega abagabo, irakwega abagore, irakwega abana. Ariko twumvise ijambo ryiza rwose ngo tugire ubwenge, ngo dufise ubwenge, dukoresha ubwenge mwite gukora byose, dukoresha ubwenge. Nuko ubwo bwenge buzodufasha kugenzura uko dushobora kwitandukanya n'ibyo mu isi bidukwega, kandi ubwo bwenge buzodutahuza kumenya ibyo bitubuza kuba twobandanya gufata ya nzamuzo ariyo jambo ry'Imana. Nuko rero nk'uko musanzwe mubizi, iyi si irakwega abagabo, irakwega abagore, irakwega inkumi, irakwega imisore, irakwega abantu, hanyuma mu buryo butandukanye, mu mpande zitandukanye. Nuko ugeze mu gihe cy'ubutunzi, isi iragukwega. Igeze mu gihe cy'umusore, isi iragukwega hejuru y'ingufu, irakubarira kwitwaza ingufu, kwerekana ingufu ufise. Ingufu ufise zikagushora muri yasi, zikagushora muri rwango, ya nzigo bakutumvira cyangwa kutubaha. Iragukwega, ikakujyana mu myambaro, ikakujyana mu butunzi, ikakujyana mu busambanyi nk'uko twabonye. Hanyuma kubw'ibyo bikagenda gute? Bigatuma tusubira muri bya bindi twavuyemo, kandi twaramaze gupfana na Kristo tukazukana na Kristo. Nuko rero aduhanura avuga ati mwapfanye na Kristo, nimba mwaraturanye na Kristo, rondera ibiri hejuru, rondera ibiri hejuru, kuko Kristo ni yari iburyo bw'Imana. Ingingo zo mu isi, ubushakanyi, ingingo zo mu isi. Nuko rero iri jambo rirabwira umusore, rirabwira umugabo, rirabwira inkumi, rirabwira umugore, kugira ngo kuko yaturanywe na Kristo, kuko yapfanye na Kristo, kuko yazukanye na Kristo, abandanye kurondera ibiri hejuru. Amaso yawe ahange kuri hejuru, niwahanga kuri iyi isi kandi wabivuyemo. Ni ukuvuga ngo aho ni umubabaro wapfanye na Kristo igihe wamwakira. Maze kumwakira, naze Satani n'ibyiwe byose, naze Satani n'ubwibone bwiwe, naze Satani n'ubushizi bw'isoni bwiwe, naze Satani n'ibitutsi byiwe atanga, naze Satani n'ibyo akora byose. Hanyuma naze Satani n'ubutunzi bwiwe azana bubi, naze Satani n'ingeso mbi zose. Hanyuma uzukanye na Kristo, upfanye na Kristo, uzukanye na Kristo, ku migenzereze y'isi byose ubisize inyuma, ugendanye na Kristo. Rero kubw'ibyo ngo niba mwapfanye na Kristo, murondere ibiri hejuru, kuko mwazukanye na Kristo,
mwaturanye na Kristo murondere ibi hejuru, mushire umutima kuri hejuru, ntimwishyire kuri mu isi. Imana yacu yagucubahira. Nuko hejuru yavuze ati, aravuga ngo nuko rero nk'uko bibereye abatoranijwe n'Imana bera bakundwa nayo, 12, mwambare umutima w'ikigongwe n'ineza no kwicisha bugufi no gutekereza no kwihangana, mwihanganirana muhariranira, niyo umuntu agize icapfa n'ubundi nk'uko umwami wacu yabahariye, namwe abe ariko muhariranira. Ikigeretseho kuri ibyo byose mwambare urukundo, nirwo mugozi uzana gutungana, kandi amahoro ya Kristo aganze mu mitima yanyu, ayo mwahamagariwe ngo mube umubiri umwe, kandi mube abama bakenguruka. Ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye, riri mu bwenge bwose, mwigishanye, muhanurane, muririmba zaburi n'indirimbo n'amatazirano y'ibyo mwemu, muririmbire Imana mu mitima yanyu, mubiheshwa n'ubuntu bwayo. Kandi ibyo muzokora byose mu majambo no mu bikorwa, muhore mubikora byose mu izina ry'Umwami Yesu, mushima Data wa twese kubw'uwo. Amen. Nuko rero hanyuma izo ni impanuro za Pawulo ahanura Abakolosayi. Hanyuma twumvisemo ubwenge, twumvisemo urukundo, twumvisemo guharirana. Rero abazuranye na Kristo ibyo byose bategekwa ko babitunze. Ibyo byose birasabwa ngo babitunge. Imana yacu yagucubahira. Batunge urukundo, batunge guhanura, batunge guharirana. Amahoro ya Kristo abandanye kuganza. Amahoro ya Kristo rero, kugumana ijambo ry'Imana, kugumana ibyizigiro. Imana yacu yagucubahira. Ariko burake kujingitwa, urwango rw'ubusa, gucokorana, amagambo ateye isoni ntibibe mu kanwa kawe. Imana yacu yagucubahira. Hanyuma bakiriye Kristo, bavukanye na Kristo, ibaranga n'ibyo. Ni ukuvuga ngo ntihaba hakiriho wa Muyuda, ntihaba hakiriko Umugiriki, ntihaba hakiriko udebagura, ntihaba hakiriko umugurano. Ni ukuvuga bose babohowe, barazutse, barazuranywe na Kristo, batakiri imbohe y'isi, batagitwarwa n'ishari n'inzigo y'iby'ab'isi, kuko bari mu rukundo. Udebagura ntabakigaya, uvuga neza ntabakigaya udebagura, kandi uw'umwidegemvyo ni ukuvuga ko ntihaba hariho uwuboshwe n'umwidegemvyo. Imana yacu tugire neza. Amen. Nuko ijambo ry'Imana, twavuranywe na Kristo, turondera ibi hejuru. Mukobwa rondera ibi hejuru, musore rondera ibi hejuru, mugabo rondera ibi hejuru, mubyeyi mugore rondera ibi hejuru. Bantu mwese mwamaze kwakira Kristo, mugapfa ku migenzo ya kera, abakozi, abaririmbyi, abanyamasengesho, muze tubandanye kurondera Kristo, turondera ibi hejuru. Ibiri mu isi tubyima amaso kugira ngo igihe nicyagera twumvise ngo iyerekanwa natwe tuzerekana.
iyo ni ijambo ry'ivyizigiro rizima. Nuko hari ijambo ngo hazobaho igihe cyo kwerekanwa, niyerekanwa natwe tuzokwerekanirwa hamwe nabo. Imana yacu itugire neza. Rero nijyari tuzerekanwa, nitwica ingingo zo mw'isi, nitwica ingingo zo mw'isi, ubushakanye, ibihumane, ishari, intonganya, urubango rw'ubusa, nitwagira urukundo, nitwareka amahoro ya Kristo akaganza muri twe, aho niho natwe tuzogirirwa ibakwe ryo kwerekanwa. Rero iyi minsi Satani nawe abana yakurwanya intambara ku bantu babandi bazuranye na Kristo kugira ngo niyerekanwa ntibatezerekanwe nawe. Niye ntambara abarwanyisha, abasubiza mu isi hejuru y'inyambaro, abasubiza mu isi hejuru y'umubiri, abasubiza mu isi hejuru y'icubahiro. Icubahiro kibatera kwibona, kibatera ishavu, ishari, kibatera intambara. Inyambaro ibatera ubwibone, umubiri ubasaba ibitubahisha Imana, hanyuma kubw'ivyo bigatuma basubira inyuma. Imana yacu tugire neza. Azerekanwa natwe tuzerekanwa. Mu rero hakenewe iki? Hakenewe kuguma kwihangana nubwo isi gukwega, ariko wamuzi ngo hari umunsi uzoyivamo, hanyuma agira ko Kristo akerekanwa nawe ukerekanwa hamwe nawe. Amen. Turabe hano Abanyefeso hanyuma avuga ngo kuri 5 yavuze ngo nuko mwigane Imana nk'abana ikunda, kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo nawe yabakunze akatwigura akatubera ishikanwa n'ikimazi bihabwa Imana mubabwe umota neza. Ariko ubushakanyi n'ibihumana byose canke kwifuza nimukabishire no mu kanwa, mube nk'uko bibereye abera, kandi biteye isoni canke amagambo y'ubupfu canke ibitwenza bibi, kuko ibyo bitabereye. Ikibereye ni ugushima Imana, kuko ibi mubizi neza yuko atamushakanyi canke igihumane canke uwifuza niwe asenga ibigirwamana azogira icaragwa mu bwami bwa Kristo n'Imana. Nyakagira Imana yacu yahabwa icubahiro. Amen. Ngiri ijambo ry'Imana. Nuko twigana Imana nk'abana ikunda, kandi tugendere mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze. Nuko Imana tuyigana gute? Imana ni urukundo, Imana ntigira ishyari, Imana ntigira inzigo, Imana ntikunda iby'isi, Imana ntigenda ubusa, igangana ntigihona. Ni ukuvuga ngo Imana ni Imana. Rero niba twigana Imana, ni ukuvuga ngo tugomba kugenda nk'abana b'Imana, twiyambika tukikwiza, twambara tukikwiza, tukagenda ubusa mw'ibarabara, kuko Satani ategeka abantu kugenda ubusa mw'ibarabara. bisigura gusubira mu isi, kuko kujya kugenda ubusa ijambo cyo risigura gusubiza abantu mu isi no gukunda isi nk'abariko barayigumamo. Ariko kwambara ukikwiza bisigura kuba uri mu isi nk'abariko barayivamo. Ni ukuvuga ngo uri mu isi ntuyigumamo niwe yambara ubusa, kuko azi ariko arondera ab'isi. Ariko urondera abari mu ijuru, ibiri mu ijuru, ni ukuvuga ngo ariyambika akikwiza. Nk'uko mubibona abantu benshi Satani abakwegeye mu isi, kwifuza ibyo mu isi, kwifuza imyambaro ipfuye, imyambaro y'amaterasoni, imyambaro isubiza abandi inyuma, imyambaro idahesheje agaciro, imyambaro y'ubwibone, nuko imyambaro y'iterasoni. Abo rero Satani abigisha kuguma mu isi, nuko nubwo biva ngo bayivuyemo kuko bapanye na Kristo bamwakira, nuko bakazukana nawe, ariko Satani abandanya kubatwara.
nuko rero kubw'ibyo mwigana imana nk'abana ikunda, mugendere mu rukundo. Hanyuma benshi bakuza bavuga bati nubwo biri uko imana irawe umutima, ariko ijambo ry'imana ryongeye kuduhanura ritubwira yuko hano kuri kane ngo canke biteye isoni canke amagambo y'ubupfu canke ibitwenza bibi, kuko ibyo bitabereye, ariko ikibereye ni ugushima imana. Hanyuma rero babandi bakora ibijyanye n'igisoni nke, inyambaro z'isoni nke, bisigura guhamagara abantu kubagwisha mu ngorane, mu byaha. Nuko kandi ko kutabimenya bo bibaza yuko ntibamenya neza yuko ari ugusubira mu isi, ariko ni ukuvuga ko iyo habaye kwiyambika nabi ni uburyo satani acamo bwo gusubiza abantu inyuma kandi abantu amaso kugira ngo batamenya yuko inyifato bahagazemo kubasubiza inyuma iyo bavuye. Nuko rero hano kuri gatanu acavuga ngo kuko ibi mubizi neza yuko atamushakanyi cyangwa igihumane cyangwa uwifuza niwe nasenga ibigirwamana azongera icyo aragwa mu bwami bwa Kristo. Imana yacu itugire neza, nazora kuvuga ngo turafise umurage. Uwo murage ni ukuvuga ko turafise umurage. Kristo igihe aduga mu ijuru yasize avuze yuko agiye kandi azogaruka, dufise isezerano. Hanyuma ubwami bwa data tuzoburagwa niba twitandukanije n'isi, tutagendana n'isi, niba twitandukanije n'iby'isoni nke, niba twigenza neza, twambara neza. Niwambara neza wa musore, ukambara neza wa mukwikeme, ukagenda nk'umuntu w'Imana, ukagenda nk'umugeni, ni ukuvuga ko urafise umurage ijuru uzorihawe. Imana yacu yabishoboye ko dufise isezerano 14 Yohana. Yesu avuga ati sindabasize nk'imfuvyi, nzobarungikira umufasha, azobafasha, azobigisha, azobaha kumenya ibyo ntabigishije, azobasha kubigisha ibyo mutashize ko muzobishiraho, azobaha gutahura ijambo ry'Imana, azobaha gutahura amategeko no kuyagumya no kuyitondera. Hanyuma rero kubw'ibyo, nyuma y'ibyo ni ukuvuga ngo ntimuhagarike imitima, mwizere. Aho ngiye hari amazu menshi, nzogaruka kubatwara kugira ngo ahoni namwe mubeyo. Imana yacu duhawe icyubahiro. Rero kubw'ibyo dufise amasezerano. Hanyuma kandi twaraganiwe ko dufise umurage, tuzohabwa umurage ijuru, ahatari ingorane, ahatari ibibazo, ahatari intambara. Twaguranywe na Kristo turondere iri hejuru, hanyuma kugira ngo tube mu murage ubuziraherezo. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Mwebwe bese bariko turayaga kubwira ijambo Pawulo yarandikiye Abakolosayi ababwira ibyo kubahanura, natwe riduhanure aho tujya hose, riduhanure. Rihanure umusore, rihanure umugabo, rihanure umugore, rihanure inkumi, rihanure umwana muto, rihanure umukozi, rihanure umuntu wese umuririmbyi, umunyamasengesho. Iri jambo rirakubereye, nuko iri jambo ryakire kugira ngo rigufashe, hanyuma nuko ubandanye gushira umutima kuri hejuru. Iri hasi nuko ibipisi kimazi, ibiri hasi ni uguhona, ni ugupfa, kuko ijambo ry'Imana ngo abakunda iby'isi ngo bizoherana nayo, kandi ngo ntibizibwa ukundi, kandi nawe ntazokwibuka ukundi. Pawulo niwe avuga ati, Petero niwe avuga ngo byose bizoshongeshwa n'umuriro. None rero ni ukuvuga ngo dusubiye muri biri hasi bizoshongeshwa n'umuriro, ni ukuvuga ngo ibyizigiro byacu cyangwa guturana na Kristo, ukwakira Kristo kwacu kuba kwabaye imfabusa. Nuko rero inshuti z'Imana turabe hejuru ibiri mwisi kuko bizoshonga. Nuko Imana ibahezagire mwese mwumvishe rino jambo. Imana ibahezagire muri mwese. Amen. Amen. Reka dusenge Imana. Ubwira ijambo wewe uryumvise
niba ubona ko ari cyo rikumariye nuko washobora kuvuga ati jewe ndahari, hanyuma washobora kuvuga ati ugaca bugufi aho uri, hanyuma ijambo tugasenga kugira ngo ribashe kandi kutwigisha kugira kandi ribashe kukugirira ikibazi kugira kandi ribashe guhindura byinshi. Niba hari amajwi wari kurumva akujyana hahandi gusubira kandi warapfuyemo, nuko ayo majwi abashe kugenda. Nuko agenzwa n'iki? Akubaho n'iki? Ni ukwemera yuko wazuranye na Kristo, hanyuma ukoga mu maraso yiwe, amaraso yiwe maze kwibuka amaraso, ni ukuvuga ko ahinduka mu mwanya w'intunguru, ahinduka mu mwanya w'ibimasa, nuko ibyaha byawe ubasha kubihanirwa ukaba muzima, ukabandanya kuba umuzuke. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Dusenga Imana mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti, se w'umwami wacu Yesu Kristo. Aya majambo turayumvise, uyu mwanya umukozi wawe yayandikiye abandi bahanura, natwe uyu munsi nitwebwe bahanura bo ku musozi bo muri iki gihe, nitwebwe bahanura bo muri kino gihugu, bino bihugu, nitwebwe bahanura ku bantu bose ariko baragenda kuyumva, nitwebwe bahanura, nitwebwe kandi agirira ikimazi kubajya kuyemera bakayakira. Mana nyir'ingabo, aya majambo nagira ikimazi ahindure byinshi mu buzima bw'abana bawe bayumvise. Mwanya Imana yacu, kandi wemere imitima yabo yakire, none ngibe yahe ikibanza kugira ngo abashe guhindura byinshi no kugira ibikorwa kinini muri bo. Urakoze Yesu, urakoze kubyumvise, hanyuma kandi kumaze kumva amajambo kandi yakira, harimo n'abarwayi, nuko kubw'ijambo ryawe babasha gukira. Kuko turibuka ijambo ryawe Mwami ritubwira ngo igihe wari Galilaya ubwira abigishwa bawe ugende mu mahanga mwigisha ubutumwa bwiza, uwizera akabatizwa azokizwa. Hari gutanga ibimenyetso, uravuga ngo ibimenyetso ndabahaye nibi, muzosenda abadayimoni mu izina ryanje kandi muzorambika ibiganza ku barwayi bazokira. Mana nyir'ingabo, kubw'ivyo Mana bamaze kwakira ijambo ryawe, bamaze kuryemera, n'indwara zirimo zibasha guhunga, kuko bemeye ko rikora igikorwa, kuko bemeye ko rironka ikibanza, kandi rimaze kwinjira rikabona ikibanza rihindura n'ibindi byose biri mu buzima, byonona mu buzima. Mana yacu bihungabanya ubuzima, nuko ribasha kugira icyo rishobora gukora, kuko ari inkota icyaye, kuko ari umuriro. Mana yacu, abantu Mwami baryumvise baryakire kugira ngo rihindure, niba bafise uburwayi bushe mu izina rya Yesu. Urakoze kuvyumvise, urakoze kubikoze mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Amen. Amen. Turabashimira mwebwe mwese mwadukurikira, ati twigane Imana kugira ngo tuzoshobore gushika mu bwami bw'ijoro. Uburake ukujingitwa kubyiyambura byose kubera twabohowe n'amaraso ya Yesu. Turondere iby'ijuru duhebane n'iby'isi. Ni ijambo ry'Imana rivuye kwa pasiteri wacu, akaba yariko araduhanura biciye mu ijambo ry'Imana. Ko rero baradukurikirana bagize neza, turagushimiye cyane. Turabishimira nawe washoboye kugira ubutumwa bwiza washoboye gushika kuri benshi. Turabandanya kugusaba kuzobana natwe kwa Mungu kurikira hamwe no kwa gatandatu hano kuri Kwizera 90 TV. Tuzoba dufite abatumire batandukanye cyane ku munsi w'Imana. Nihabaho iyerekanwa nawe uzoba urimo, nihabaho iyerekanwa mu ijoro yerekana Imana ivuga ati aba n'abana banje bakoreye mu isi, uzoba urimo. Icyo ni ikibazo cy'iwawe na jewe kugira ngo dushobore kumenya ati iyerekanwa tuzoba turimo, noneho kugira ngo dushobore kwikebuka kugira ngo turondere iby'ijuru duhebane n'iby'isi. Ati iby'isi birayonga tukabiziga hano nyene, kandi twari tubibona bikaba umunyota. Ubwo rero ni kugerageza kurondera iby'ijuru bitayonga, bizobaho ibihe bidashira. Turashimira wewe wari kudukurikirana, turashimira wewe wabanye natwe, turagushimira cyane wewe wagize shira kugira ngo ijambo ry'Imana rishobore gushika kuri benshi. Naho ku munsi w'Imana murakoze, Imana ibahezagire.